Bosco. Kubera ko wanditse ikete ryo guhagarika ku kazi. Ni iki ntagukorera? Ni iki ntakorera umuryango wawe? Ni iki mwamburanye? Kunzi nagufata neza ukazi kwawe. Ashaka kunsigura. Wahejeje. Ntacyo takoze. Ngurimbura umuryango wanje. Uduhonye twese tugende dutikire. Ariko ari henze. Ushatse kuvuga. Umviriza ndakubwira boss. Ubunda abono no hakazi. Bite. Maze iminota 30 ndigaho cyangwa. Shushu wajega. Wansize mu gitanda wenyine. Wagize nabi. Kubera iki shushu? Shiri ndashonje. Shiri ndiko ndagutegurira. Ndonke ibyo gufungura bitari ibyo. Sheri nzoba nashitse sinokwicisha inzara mufasha wanje. Urabizi. Kaje tujyana muri sport. Sibyo? Ego shushu. Yero cyane. Nacho no kwai. Kuko ngufasha kibazo. Uri kibadre. C'est vrai. Hago nanjye sije nwahe. Dufata kandi takira. Fise umugabo mwiza vrai. Ikandi azi kwitaho umuntu we. Kibaji. None kame no. Atandukanye neza. Cyane. Hewe burya reje mbanezerewe turi kumwe. Uvuga ngo sindakwita ariko hajya ndakwitaho nuko arakazi keshi kangora. Ariko mba numva ko ibihe nk'ibi twobibamo keshi. Rega sheri. Ndabizi kunkunda kandi unyitayeho. Mugabo jewe ico dupfane cyakindi nyene. Jewe ndagusaba umwanya. Ndagukena. Genda kwifuza sindakubona. Sinase ko uronderera urugo nkuko nama nabikubariye. Ronderera urugo mugabo nanje. Umwanya n'abana bakubone. Natwe tuba tugushaka, tuba tukwifuza mu rugo. Niko. Hamasheri barambwiye ngaha ko Epitase atagikora neza. Hari cyo bukiziko. Ndavyumva ariko jewe nka boss w'izi company
nibaza ko ivyo ntabyinjiramo cyane kuko hano ndafise umukozi andabira vyose Bosco niwe Gera wino hotel yanje Nyabungo hama ntibakurikirana abakozi je sindavyinjiramo cyane kirika byabaye nabi cyane nonshaka nko mbonye ku kazi bitagenda neza nibiki nonshaka kumaza ati niki kitagenda neza ko mbona atakigenda ariko ubu sindabyitaho gose sinoza ndinjira mu bintu by'abakozi bato bato oya ya sheri ndavyumva nivyo mugabo fuko n'abo bakozi bisaba rimwe ko umuntu abagirisha inama bakaganira kugira ejo canke ejo nubwo twomwirukana ntituzomwirukane tutamuhaye umwanya wo kuganira nawe tunamuhanure tugire ko tumuha impanuro kuko burya birabishe ko umukozi agukorera hama akava iwawe ataca hakuye. Icyo ndakundira sheri ufite ibyumviro vyiza nk'ivy'umumama nyene yiyubashe ndashimye icyumviro umpaye no kuba uguma witaho company zanje rero ndaza kumurondera Gera ndamubwire araba ukuntu nzirategura amanama yitaho ategura abakozi baraba ikigenda neza n'ikitagenda neza kugira company zacu zibandanye zitera zijimye. Yego vraiment mu bisanzwe Bosco akora neza kuko ndamaze kumva bamushingira ntahe zitandukanye baba abakozi bakora ngaha baba bakiriya benshi baramushingira ntahe vraiment ni kuvuga rero ko Bosco afise amateka meza ngaha kwi hotel yacu ariko rero sheri foko tumubwira akazeragirisha inama kugira umukozi namba afise nk'amakosa ayamwereke twebwe yoza kubitubwira ari hahandi yananiwe hama natwe tugafata ingingo mugabo umukozi ntitwomwirukana tutamugishije inama tutamuhanuye yego nivyo shiri ahubwo shiri tumaze umwanya tudasoma yes bose babye raporo y'ukwezi guheze niyi Merci. Naenda bakeneshe. Okay. Karibu muri salon yanje. Okay, boss. Pardon, madame. Nta kibazo. Barongo ngoyi. Kuki ku kazi ni biki? Hari cyo kibazo. Soko none ayo ntibikwiye No, Jeri nawe. Voilà. Merci. Hama urabu we umuntu negurira ikote anegurira irya kote nzara tuze tujye muri ryo rubanza rega
burya natwe baradufashije mu rubanza natwe ifo ko tugomba kubafasha. Sawa? Turakwiye kuja kubafasha kuko sheri baratwitayeho. Urubanza no gufashanya gusa urumva imanza zikigeze ziri kuntwara umwanya akazi. Nibaza ko ari ngaha mwari muje ndabashikanye. Murakoze cyane. Yego. Amakweli. Bose kafise umwe mwiza cyane. Mbona ari bisanzwe. Nibaza ko ari bisanzwe wewe. Yego cyane mbona ni bisanzwe. Bose ko ndabona yaranjyanye ibintu kuri umukozi wanje. Andusha umugore. Murakoze. Je noneho sindiko ndakubesha. Nashaka kugira uko nagukunze kandi birenze. Kandi no kuvuga sinakunze ubu. Nesanzwe ndagukunda. Ahubwo nari narakubuze ngene kuronka ngira tunaganira. Ndakubaze. Nge mugore wawe ntaguhaza. Je mbona ufite umugore mwiza. None ukunda abantu bari. Nimero zawe. Basi nzanye ndanye tuvugana akaju kanze ndakumva. Basi muri WhatsApp. Na nimero yanje ndaguha. Uzohebwa na mutama wanje. Please. Reka kunkorako. Kuko abagabo bo mutagira indero. Mwabaye gute? None nimero si ibintu bisanzwe. Akimanira rema. Amabere nayo. Kubera wamaye lift. Nico gitumye ko unyigenzaho kushaka kose. Wakuyubashe? N'urukundo ntahura ndagukunda vraiment. Nta rukundo. Urahumbasha. Nzohemuka ndakurose. Amafaranga ntakiyananira. Nabandi bose baba bivugisha uko ubwa mbere ariko mpemuka ndabarose. Amafaranga niyo byose.
ariko sheri namaze gupanga mariage, ndapanga komite, mbona amaze gupanga ukwezi izobera. Ndoke napanze mu kumunani guca komite nahejeje. Ilifo iko rero nja kurondera umupare naho karondera umarene kugira izo bintu bya bien izo biryoshe sheri wanje azwa ari ibintu tutegura bya VIP. So mbere ko mariage zonda utwe kuri ya famille nakubwira abiki famille yanje. Don't worry nana kimwe nta kibazo bebe tuzajyana si zabiryoshe izo bimeze neza. Aho neza. Turashima. Namwe ni sawa. Yego murabibona urabona ko isa n'amaso arabikwereka tumeze neza. Komeze neza kabisa. Okay. Hama. Ai. Mugenzwa aga surprise nje tumandinga. Surprise? Jewe. Abo? Ashaka munyakira aka. Sa? Aka ni ikimenyetso cy'urukundo ndabakunda. Ishugwe nyene. Jewe. Eko. Ndakubatse. Ndishukurizaniye jewe. Ego cyane. Kugira urinzanire wabonye ko ridakwiriye madame wa kubera ko ibisuzuguza vuba usa umugore mwiza usa inzu nziza kwiko ibisuzuguza narakubwiye ko jewe urukundo naruhaye umugabo wanje naho ndi nkeneye ko nzoruka wowe uzi uriko urabwira ayo majambo yose ndakuzi neza unzi gute nzi nkande ndakuzi ko uri umubosi w'umugabo wanje si ibyo gusa bisi n'amafaranga menshi ndashaka kubatunga imyaka yose nka 10 muri mujya mudakora urazi ko nakurondekesha ndakwandikira message ntusubize telefone ntuyita ariko kundi umunsi nashimye kuza kuri kugaragariza
kugira ndakwereka urukundo ndakwingenza wakirisha. Mbiza ndakubarira. Urukundo naruhaye umugabo wanje. Nta wundi wo mu gahinga nkeneye kuruha. Genda uri umugore wawe kandi ndakwihanije gusora kandi kugaruka ngaha. Turi kumwe n'umugabo wanje. Hoshi, genda. Sheri, urabona ndagushikanye naguhitanye ku kazi iwawe ndageje muhira. Rero nibaza yuko wewe shubandanye ibindi byo muhira abana ariko je ngira ce nsubira ku kazi. Ndafise akazi kihuta cyane. Ego ngira ce nsubira ku kazi kandi ntahure. Nibaza ko bitakugwa nabi. Nagashe, ariko utakiduha umwanya. Erega natwe tuba tugukumbuye. Misi yose uza ngaha wihuta, abana ntibakikubona. Urabona ubu twatanguye na vacances, abana bari muri vacances bazinduka ntibakubona, mwijoro ntibakubona. None uko rukundo rw'umwana n'umuvyeyi ruzopfa Gashe. Ako Sheri, urazi uko umuntu agenda akura, aho agenda agira ibintu bimwokiba. Urana ku kazi nije ndaba ajya mu hoteli yose kandi sinobirekera ngo jera abirabe wenyene neza kubikurikirana. Bafise abantu babashitsi benshi baje hajya muri ya hoteli neza kuraba. Urumva tuza kubitahura ariko urukundo rurahari. No, sindavyanse. Ariko nanje mu mwanya nk'umugore wawe. Jewe mperuka kubaho nishimye nkeka nkiri umujene mahali. Jewe guhera dutanguye kuronka amafaranga ntwasubiye ku umwanya wose uburi mu byawe utaha ijoro ukazinduka ugenda. Aho naho abana banje bamaze n'indwi yose batakubona. Hari n'igihe bambaza ngo papa ntakiba ngaha. Shero yaho. Ahubwo urakoze uranyibukije ikintu. Sheri uranyibukije ikintu. Merci Sheri, uranyibukije ikintu. Merci kandi ndikunda gusaba umwanya ukawunyima. Urazi. Vuga ati ndagufitiye iki? Wari uzi ko ndagufitiye aga surprise. Hewe Imana igezagira. Urakoze. Onege nazo gutora. Surprise? Igena zo gutora ku kazi. Nari ngufitiye aga surprise ndakuzaniye neze guca ndakagwa nkishika ku kazi. Ariko cyane bagira kubera ibintu nyine by'akazi bincanga. Urumva? Ariko nyiko nari nakwiyumviriye ko mfise aga surprise ngira ndagura. Kandi rero nkundire humiriza ndakagwere. Humiriza. Humiriza ntabwo utambona. Aho nambona. Sawa nda. Kamera. Wow. Shiri vya vrai. Nagiye. Uzi ko nari nagibagiye. Shiri ibi nivyo tuba dukunda, ibi nivyo bituryohera. Erega shiri abagore tumeze nk'abana. Ntitugiherwa n'utuntu tunini. Nta kuntani agashurwe ndanezerewe, ndishimye. Mugabo urumva ndagukeneye nakoze nisho. Nta kibazo. Uno munsi urando. Ako nize kucureka ngende ukazi hanyuma ndagaruka. Dukumburukanye, twibukanye akakera tikiri. Abajene Maria. Ko sheri mukeba. Basinza gutse. Uzigenda ukeneye. Bye rero. Sawa. Sawa sheri.
jewe urukundo naruhaye umugabo wanje aho ndingeneye kuzobera urazi ko nakundikije ndakwandikira message ntusubize telefone ntuyita ako kundi umunsi nashimye kuza kubikugaragariza kugira ndakwereka urukundo ndakwinginze wakirisha mbiza ndakubarira urukundo naruhaye umugabo wanje nta wundi wo mu gahinga nkeneye kuruha genda uri umugore wawe kandi ndakwihanije gusohoka kandi kugaruka ngaha turi kumwe n'umugabo wanje genda Reka kungora shiri. Kandi ko ndiyumvira ibintu byo kukazi. Ibyo bishire. Bishe ku ruhande ubanze ubane nanje. Byo kukazi usaba kubyumvira hanyuma. Shiri. Nibiki wewe? Nena gukumbuye. Nani tubana ntituri kumwe tujyamye ku gitanda kimwe. Ugashira mba ndagukumbuye. Abagore nawe muragorana ubu nkumbura umbona ukumbura umuntu muri kumwe Nigashire ubona ndakuronka erega ndakubura ndabinoshe ndakukumbura wenda kwiyamye ndeka nipangira ibintu by'akazi umuntu ari karondera ibintu by'abana akazoza k'abana namwe muri bintu bitagira mvugo ariko nanje ubu mwanya nk'umugore wawe niwe mugabo w'isezerano mfise n'umushaka nanje niyumvire nde uriko yumvira ivya company nanje ndiko niyumvira umugabo none wumva iki utamura no mwanya ari cha ndabinoshe ndakubarira ahindukira no shaka gusoma Kara mugore wumvize ko byumvize. Usabye please. Wait. Gicoba. Ako ndakoza muri we. Ajya amahero kunyaka. Iyo biba ngombwa ajya amahero hayo musaza wawe. Niwe wakagobye kubukoresheje ibukeneye. Chunga sana. Sheri, numviriza basi ndagusabye. Nukuri papa keke. Ndagusabye nukuri kibazo canje ugenda ugikemuye. Njya kwa mugore we. Sheri, ndagusabye basi vanga. Umviriza ngiye guharura gatatu. Utarandekura cyangwa umumura prevaleza rimwe ndekura kabiri ndekura gatatu ndekura ndashobora kukuvunja nkagukosora ugasigara uvundira mu nzu ngo rinza abagore nazanye udashoboye gucunga ibyo nk'urugo uzocunga iki kwirirwa gusa uteretse imisatsi urya iby'iwanje utazi no kubijera ni soni ugira karibu papa neza ndabona bitoroshye reka tuzosubira hanyuma
Ntucikwe rero. nakoze gusa nashaka kwicara hama Bosco sabwe nizere yuko ibyo twavuganye ugiye kuraba ukabishira mu ngiro bidatevye kugira hoteli yacu igume ihurumbirwa n'ingenzi. Okay, ni byiza ariko hari ikintu nashaka kubwira nkuko turavye tugasanga amarange hari ibyo tugomba guhinduramo ugerageza ibintu bye mu ngiro vuba vuba kuko bona amahoteli barimo baravugurura amwe namwe ntidusigare inyuma ari twebwe twenyine. Ni kuvuga hoteli uyifate nkuko ari iwawe. Nimba umuntu yakwizeye akakugera jira wa hoteli ni nkaho aba ufate nkaho ari iwawe ukora akazi neza uraba abakozi ari bitagena neza ubahindure canke ari baki uzana abandi ariko ntihagire umukiriya wacu yidoga ngo service zacu nimbi kuko muri Nyabungo ikintu ca mbere dufise badukundira abantu ni service nziza. Oya ndabizi ko izo ari inshingano zanje kandi bikora neza kuko urana n'umusaruro aboneka ku kazi. Jeno menga amaraporo ari meza vraiment. Sawa sawa. Ama boss nkuko mwanyizeye sorry pardon gatoyi madame arahine. Ariko ndakubaza ikintu kimwe madame. Niki tutavuze vuba aho kwati mu rugo? Oya uri muramvuruga madame. Kandi ubizi ko twari twibanye neza vuba. Iyi satani yaguteye ni yihe? Oya raba nawe uhindure. None we urabona inshingano z'urugo urazizi. Uko bakoresha itunga ry'urugo urabisobanukiye. Aryamana ni urukwiye kuyatanga. Okay. Sawa ko wemeye kosa ntangorane. Ikibazo cyari cyo ngicyo nahandi ndavye ndarabara imikashi. Ayo mahera ndakurikira basigenda ugura impuzu z'umwana. Okay madame. Urabizi ko ndagukunda vraiment. Kandi nanjye byari byampangakishe cyane. Ego. Nta masori. Urabizi ndagukunda hane. Si ibibazo kaciye mari baye. Urazi ko ntangorane kabisa. Isura ndi kumwe na boss. Reka tuvugane gatoyi turangize turi mu maraporo. Turi mu maraporo reka dabe turasubira mu. Okay sir. Abizu. Namaki? Wasi nakuje kuza hano tari kumwe n'umugabo wanje.
Lolo nsanga muri biro tuvugane. Ndaba nabi. Be urazi neza yuko ushobora kubibwira umugabo wanje ibyo unyigira ko byose atwe mwace mwanana. Aho urihinda cyane. Umenye yuko umugabo wawe amukozi wanje. Je nawe twankanye. Nakazi kuca gahera mukaja mu ibarabara. Telefone yanje nshyize kweri. Okay, Lolo. Urabona hamwe niciye na boss. Kintu ndabire telefone kumenga niho yabiri. Ndabona menga hano ndayibuze. Sinza unayitaye shakisha hose. Uzoyinzaniye hamuce uzana n'amazi matoya. Ahubwo rero nakubwira inama. Byiza ukwemera tukumvikana. Ugakingira akazi k'umugabo wawe. Atari uko muraje mu ibarabara. Ahubwo reka ndakwegere. Byo bindi bikubyiye. Bavuga iseri. Reka basinigire ngaho. Boss, telefone ndayibuze. Amuha n'amawusi ntayihari. Sinzi kutokwibuka ka kandi hano waciye. No. Mwiyumvire neza mwumve ka kandi hano waciye. Iyi telefone igiye none. Warabye hose no muri kontwari? Bose naraje ntayihari. Nagira telefone madame ndamubikira amahera aramushikaho gute. Okay. Genda mu kazi kawe gumwe undondera uko hari hose gumundondera ndaje nanyishakisha. No. Uyu niwe katita telefone bikinone. Nani ntayivye muri kubigira n'ibindi. Kwanda kuyirere. Aho vyakabere ni kera. Ndakwandikira message ntinyishura. Telefone iri itaba. Ndekura. Ndekura. Uranyigiraga. Umwe munsi umenye ko ntava ngaho. Bazire rero. Oya n'icyo. Iyo mazina yamenetse ukweli. Lolo. Nta mupira mafise. Rero wazi. Tekana cyangwa ndakubica. Kari kose wigira make. Ubu ni wahe? Ahubwo ariko no kunshimira ndakoze akazi cyangwa karanye n'umugabo wawe. Aho umugabo adashika uje nashitse. Ariko no kunshimira. Ahubwo nizeye ko no hanyuma umuntu uzosubira kongora. Muvana ngaho. Mvana ngaho. Urahuje. Ibare yaraguye. Sindi byabaye muri urugo. Abaye. Je nahinje ndahakura amagosiko ngeze muri salo usanga yabaye gutyo. Kandi je nibaza yapfuye. Abaye. Je sinzi byabaye. Urazi ko mubanyi wa je nahinje Nta wasanze ngaha. nta numwe nasanze siniba yapfuye sinzi ico yabaye.
hari igihe usanga Ni muzima, atacira muzima. naba ujure ngaho tumutiro tumushyire mu modoka tujye kwa muganga. Chérie. 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 Bosco wari ko wabuze ku kazi nakubuze ahani nagize kazi ndakubura telefone yawe ndayisangaho sanga yazimye umugabo yagiye he wari mu biki telefone yawe ndayisanga hasi nenda ikunyoye hasi mu ntebe Nuyitoye ku kazi. Sinayibuze. sinahora ibintu wari Telefone ronde ndayibura nk'isaha yose ndi kwirondera. no kuzima yazimye ni wari mu biki Nukuvuga je nabuze naronde telefone ndayibura. Nimara kuyibura shaka umuntu muri bamwe bari mikashi na mu telefone madame. Na mu telefone cyo nk'umunani. Yanga kwitaba telefone. Fata icyemezo cyo kugara ndaza ngaha mu rugo. bivuze kutamenya ibyabaye Sa ibyabaye ibintu ibiki? byabaye Byagenze ko. umugore wawe ari mu bitaro My God. Mama keke mu bitaro. je naje ngaha sanga sihuri sanga umudamu wawe ajya mu ntebe yaravye sanze yaravye naciye ndondera umubanyi amufasha tumusha mu modoka tumujana kwa muganga Usanze yavwaye. mugubu ari karorohe Byagenze gute bya nta na kimwe nzi namusanze ajyanye mu ntebe yaravye ahubwo wowe wakigira kuraje ukaza akakubona hari igihe no koroherwa cyayorohe mfasha tugende wazanye imodoka. nazanye imodoka Keke musige ngaha. umurwayi wanyu biraboneka neza yuko yafashe ku ngufu kandi yakubaguye cyane ariko marishe no yaje kare twagerageje turamukingira ziriya ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka bimeze neza ntugire ikibazo rero umurwayi wanyu arakira ntibashobora kugenda mu kamarawe Bosco humura ndabona ko wabaye kandi cyane kandi birababaje ariko Bosco urabizi umukozi mwiza kandi urazi ko ndagukunda cyane rero uhumura je nzokora uburyo bwose ndagufasha ku buryo aba babaya bahohoteye umupfasoni wawe bamenyekana amafaranga ndayafise kandi nzokoresha uburyo bwose mpaka bamenyekana. Allô? Oui. Reka nsohoke nze tuvugana. Pardon itaba umuntu.
afande uyu mugabo Bosco ntaguhende biraboneka ko yabikoze kuko igenda muzana kwa muganga twamuzanye turi kumwe n'umubanyi wiwe kandi umubanyi wiwe yambwiye neza yuko mu gitondo yaje iwabo aje kubaraba asanga ko barashwana hafi kugwana acara katarasubira inyuma byose ni ibyemezo vyerekana yuko yari yabiteguye je mbona atawundi atari urya nyene niko menyamenya telefone yari yahizimije naje ubwanje ndi boss we namurundi ndamubura uwo mugabo ntasuye kumubona sinasuye kumubona no kuri telefone namuzi biboneka yuko yari yateguye gukora ico kibi ibyo byose ni ibimenyetso vyerekana yuko ikosa ari igiwe ahubwo ndakubwira nimwirirwe murabira handi cyangwa mujana biraboneka ko ari umunyamakosa bon sawa genda ndaje mukandi muri kuri station ndaje mukanya ngiye kuraba gukurikirana investigation yaka yo mu gitondo urayibuka voilà muca muvugana na OPC ari ngaho kuri poste hama je murambira mukanya affirmative terminé Bosco Listen Naramutse amahoro mugwaye ameze ati nuko nyene ubibona muri mwebwe babiri Bosco ninde Bosco ni umushinga ntaye w'umufasoni gute Bosco sawa Bosco sawa cyembe mu gisata cha polisi jetwe perereza police d'investigation twahawe amakuru ko hari icaha cabaye tiko turakora perereza uyu ni madamu wawe Ego ni madame wanje okay. Na mubakanye biciye mu mategeko yes ufitanye abana bangahe ifitanye umwana umwe yes musanze mubanye neza nta ngorane yes twibane neza nta kibazo nta kibazo na kimwe ntigira mushwana oya nta n'umunsi warimo Bosco ama inyishu uri kuratanga wizereka urisure karizo kuko tukaza kuri perereza ntimurigira mushwana n'umunsi warimo okay mu gatondo ngiye ku kazi twashwanye gatoyi ariko byari bisanzwe igarukira hafi n'ibyo kutaro bivuze hano kuri kuramama inzira nyinshi zo kugukeka wewe anyakubaho nuko nataye umutwe nyine byamvuruza ubundi nta kibazo gihari twibanye neza iyo wataye umutwe ucubesha ubutunganisha okay hama icaha kiba warurihe Bosco icaha kiba narindi ku kazi zurishira inyishu wiruse wa mugabo hanyuma ntiwamenye ko icaha cabaye kiri ku kazi umugore namurondeye kuri telefone kuko twari dufitaniye gahunda ndamubuze biba ngombwa ko nje kumurondera mu rugo kubera iki telefone yawe yari iri nari nayibuze telefone nari nayibuze sinzi ahantu yari iri icaha cabaye nawe bihurirana nuko telefone yabuze okay yarizimije oya ibibazo byabaye sinzi nayi telefone yonsangira jimije nimba yikubisa yasigaca izima ntabyo nzi ariko telefone nayiburiye ku kazi Bosco wewe niwe wa mbere dukeka kurabona n'inyishu uri kuratanga kuraduha amahirwe menshi yo kukwikeka tuje ku biro bya Chef Bosco oya chef nukuri byo mvuga nukuri kandi hari cyo uyagiriza oya nubwo bwo bana n'ubwike Bosco genda ntacu genda nasigara ndamuraba kandi wihangane Radima nyaruka tugende nyaruka Bo urakoze nyaruka Bosco tugende nyaruka ihangane genda ntacu nasigara ndamuraba ariko nyakuba hari ikintu ngira ndakwibariza gato kigiki je kuva nashika ngasi sinda nakutana madame bikaba sinda museze muramuza sinda dusanze muri kumwe okay basi reka ndamusezera ubukozi kandi urabona n'umuntu ufise umugwaza amasegonda abiri nyaruka merci
Oui. Bon, un instant, ndashaka ko Monsieur. Ça va. Madame. Monsieur. Jewe mvuye mu gipolisi c'iperereza ona nditohoza gucaca kubaye ko shanda kubaza ikibazo kandi nyishuri neza utambesha. Nto wibuka abantu baguhohotera. Nawe wibuka. Kandi n'umugabo wawe nyine kumva ngo nenga. Umugabo wanje. Madame muri sure. Tukazomenya ko wahishiriye icaha muhanwa mwese byo warubizi. Umugabo wanje nacyo. Oui, déjà une opération gatonya. Les choses tournent autrement. Les choses tournent autrement. Je vais vous reporter après. D'accord. Bon, Bosco, ça va urashobora kubura gwaje mu fasha wawe nta kibazo. Mugabo afeta umunota umwe akantu tuvugana hanze. Ça va. Merci. Bravo. Cyo ndagukundira. Messi kuba utavuze ikintu na kimwe. Yo wiheduka vuba. Bari kumbona. Kuba uri umugore uzi guhisha ibanga. Cyo ndagukundira. Amanyanga ndacira umugani. Hajya mu kiyaga. Ibifi binini. Uranyumva? Naho mu ishyamba. Intare. Ntubona ko ari ariko ikeneye kurya. Ibikoko byose n'inzovu irayirya. Rero umenye ko kuri inosi twebwe abanyamafaranga nitwe ntare nitwe ibifi binini kuri inosi. Uravyumva neza? Umenye ko amahera akora byose utazibesha n'umusi umwe uravuga. Wabonye ko nyene mugabo wawe rero ubandanye iryo banga urimire usigire urumva urimire amafaranga niyo byose ari cyagakiza. Ariko bravo bitwaye neza. Bosco nako ndagerageza kumubaza madamu kugira ngo kwibuka. Bigaragara umaze gutora mitende wakize ndayibona. Urashobora kumbara ingene byagenze? Shit. Sabwe? Nukuri umugabo w'intwari. Merci. Kubona wanguye inyuma muri biriya bibazo byose ukankurikirana ukangura inyuma vramo. Ndagushimiye cyane. Urumugisha kuri jewe n'ukuri. Ndagukunda cyane. Ariko sheri mu bantu bagukoreye ibyo ngibyo
nta n'umwe wibuka oya sheri numwe gusa sheri numwe gusa yanturutse inyuma afunga igitambara mu maso andusha ingufu n'isura yiwe naniyo nibuka naniyo nshaka kwibuka aragapfa nabi inyamaswa iraha Sheri, pole basi. Pole. Ndi kumwe nawe nta kibazo. Sibyo? Inumire. Mwebwe mugende mu ndindiri hajye nababwiye. Yego boss. Mukanya ndaze turangize idiri. Bya bintu tubikore mu nzira. Wavuze ko ari nyuma y'iryo rupangu rusize irange rya rouge. Ya, mugende hajya mugumeho. Mukanya ndaza turangize idiri. Okay. Sibyo? Ariko bishitse bakaza utarashika kwiyo dupakurure nta ngora. Urababwira abandi ndiri. Nta kibazo. Kono mara moja. Murashaka kugenda ntaco. Okay. We uragumenga gato. We genda ntaco. Sawa boss. Varibusco. Ndakumva. Urabona kujya mutipe ndamubwiye banza soke bwa mbere. Ujya mutipe je sindamwizeye Bosco. Umenga sinzi ko ntameze. Jebona ko ari wamuzanye no zi gahunda ziyo je turakorana birebire. Okay, murabe neza ntumwizere cyane. Je sindamwizeye. Ndabona umengo ntari serious kubona. Okay, urakoze kunyibura. Donc map yose niyo yifise. Okay. Je nta ngorane gusurabe nawe ucunguze uburyo umwe tunyeruke. Sawa, ubwo rendaje mukanya. Sawa. Urashaka kumuhamagara nawe? Muhamagara nawe. Wegenda ntacu mgo muhamagaraze ico ndamubwira. Azunguruka hano imbere. Nitavye boss. Okay, umva rero umusore. Nukuvuga boss ko ntazi ikintu na kimwe. Yego. Wowe ni uzidiri. Ugende, wumvise ndagutelefone. Ndakubyirangiza. Ucurangiza umuntu. Sivyo? Ni direct. Ariko ntakubwiye ngo urangize ntagira ikintu na kimwe mukora. Boss ntugire ikibazo. Twe dukora akazi kose. Tumeze kuniga benshi. Kagakoresha wakitwaje. Ikintu ndakwemerera. Wicomoka ntagira ikintu na kimwe aravuga. Ntamenye ikintu na kimwe ngira kimwe. Boss. Ntugire ikibazo. Twe tumaze kuniga abantu benshi. Ugura tuvugane. Uri mu. Ugura tuvugane nacu twumvikane. Ubonye daimoni cyane. Ubonye ni je boss wawe umugabo.
umuhinga yitwa n'ubundi humura. Aha rero wari uzi yuko wandushije ubwenge. Umenye ko umuhinga ahingurwa n'ubundi. Wibagiye kwibuka yuko inyuma utahugaye. Gusa humura, uno munsi nta by'inguvu bijamo. Nshaka twumvikane bigende ku murongo ku neza. Sibyo? Allo? Gira pere video tuvugane n'uwo muntu abone ho turavugana. Tubirangiza. Ari nyuma yibereye mu matelefone ntazi na kimwe. Banza mureke kumwica. Mubanze mureke ngirana ibiganiro n'uno mugore twumvikane. Turindira ijambo rya nyuma. Yase kwemera muce mukurako. Ariko muri aka kanya mumubabaze gusa. Mumubabaze gusa. Wayo. Ndabwiye ikintu kimwe. Wibuke yuko ibifi binini bidudufi duto. Ubu rero umenye yuko intare igeze ku muhigo wayo. No guhanura yuko wokwemera tugusangire n'umugabo wawe akiriho, tugusangire twese. Canke uvyase ndamwice nzogume ndakujya je nyene uri umupfakazi biri untakambira ndakurihira inzu. Nivyo wifuza? Ndagusabye nyakuba. Ntunyicire umugabo. Basi bikore wigire. Haguruka. Binyire haguruka. Haguruka nana kimwe. Haguruka. Oh yari haguruka nana kimwe binyereke. Canke bamurangize abasore banje. Bamurangize. Nibishaka. Kame, murumu bosi.
haranshishe haranshisha turabe tuhave turondera kandi kazi ahandi hantu kure sheri byongerera ndondera kandi kazi ako ndiko ndakaveko goshe kubera iki sheri honyine urazi mwiki gihe akazi nakibura none raba nko uri kone bane n'umubosi neza none ubona nk'ubu abe ku kazi kono twibaniye honyine nkorera amasaha ntashe buri mukozi yamaha 100 badaharura ku mushahara nta nazo twishyuza numva umubosi namuva ko nkajya yehande yes none ikibazo kihari ni ikihe sheri sheri hashishe gusa oya nawe menya buzima turimo umenye kwihangana bibaza wisimbura sinza gushakira umukozi muze muragumana sibyo Ndumvira rena aje nakwitabishe bakubwira ngira nta kibazo ndahari bebe urazi ko dukunda bebe kandi mariage vubira abaje namaze kuronka umupari nibaze ko mu marene wawe yamaze kuboneka kugira dukora ibintu vyiza cyane azuru ubanza rubyoshe cyane gose bebe ndavyumva umugare ndakubwira ariko sivyo ushaka kubwira bebe mbwira nta na kimwe ntihagire na kimwe utinya kumbwira bebe ndakubwira mbwira nta na kimwe ikintu cyose ko kimbwira ndacakira kuko turakundana kandi nibaze kutaza kumbwira nabi sivyo nkubwire ikintu nashaka kubwira nta mariage hari what agusina bebe ndaze wakobwa niko mumeze murakunda gusina sometime mbwira urukundo rwacu ruhagarikire ngaha iki sinzi gutaha ibyo nibyo vyanzanye kugira ushuye kuyaga uru narenzi yuko nje umbwire ko aronse umumarene ko je deja namaze kuronka umupare azuba urubanze rwacu ruzubera umeze neza cyane ndabitahura ariko nagenda kubwira nyene ko ata mariage hari urukundo rwacu ruhereye ngaha nta kintu na kimwe ndi gutaha no tahura TS nimje uri kuravuga yes just serious sheri nko bitahura ariko tubireke sinzi gutahura na kimwe ndumva nyumvisha biragoye gutahura ariko sorry nta kintu na kimwe ndi kumva ndakwinginze tubireke ndabitahure gute se yari vya mariage bihereye ari ibintu bidashoboka uraza amafaranga twakoresheje naremeye ndasaba ideni kugira nshobore gukota amasari mumbe mariage ivyo ntibibaho nakoresheje byinshi kandi nawe urabizi maze gukora ibintu byinshi kugira nshobore gutegura mariage yanje nawe no ari ibintu bidashoboka ivyo ukora mbikora fina cyane cyangwa n'ivyo bintu by'abakobwa nyene mu fina sindi ko ndakina Chris ndakubwije ukuri vya mariage bihere no ntibishoboka sheri mbe ndakubwira numva nifise n'ahantu mpera kubwira suko kwanka mariage suko kwanka urabizi ko ndagukunda naje ubwanje mfise agahinda muri jewe aberi bosi wanje yafashe ku nguvu what anyanduje n'umugera wa sida Chiste kukukingira. Siku kwanga sishaka kufa. Siku kwanga. No.
Sherry. Yeah. Sherry! No! Sherry! Sherry! Aro! Ni Papa Donai! Umviriza! Simba mu rugo ntaramfaye! Simba usujya mu duka tugera mu kwa muganga! Sherry! Simba! Uvuze? Umwana ari ngaho? Oh my God! Umva simbuka ari gutora kwa muganga! Ego, nyaruka! Nibiki? Oya Sherry, oya vraiment nukuri haguruka uje ku kazi nukuri. Sherry, naratanze imihoho. Ntabwo nzasubira ku kazi. Sa? Nta kazi nzasubira. Yes. Ariko Sherry, ndakubaza ikintu kimwe. Kuki washimye kunsiga? Wano nsigende. Mbeho keke wacu. Wari umusigaranye nde? Sherry.
urashobora guhishira inyamaswa nk'irya ngo ni boss. What? Byari bishatse gusigura iki? Sheri, urabimenye? Ni Abeli yabikubwiye? Umviriza Sheri. Sheri, naratuye telefone yawe. Shaka kumenya ninde waba uri inyuma y'ibijyanye no kwiyahura kwawe. Naje gusangamo video. Video? Muri telefone yanjye? Yes. Uri kumwe na boss wanje Abeli ariko gufata ku ngufu. Vyamenyekanye nukuri turapfuye. Urapfuye. Inde. Je Bosco. Bakushutse. Bakubeshe. Sheri yari yambujije kugira nase kufa mugabo wanje. Sheri, ntegerezwa kwihorera. Ntabwo nahishira umunyakibi nkurya. Sheri yambwiye ko bimenyekanye uzocupfa. Yes, nemeye gupfa, ariko nkapfa ndamukosoye. Kandi umbabarire ibi bintu wegereyo. Ntegerezwa ntegerezwa kwihorera. Kwihorera ni bibi mugabo wanje. Ntukabikora. Wanyumvise nabi. Wanyumvirije nabi. Kwihorera navuze no kumwigisha. Nundi munsi atazobigira akamenyero no mu yindi miryango. Mvugo. Yes, utegereza kubugira. Ariko ibi bintu ntabwo nabigarikiriza ngaha. Never. Kandi ntabwo ari rimwe gusa. Sabwe? Yabandanije ntera ubwoba. Oh my God. Yabandanije ntera ubwoba. Yaragarutse kandi arankanga ko agomba kwica nanka kufa muganje. Mu nyuma nasanze yanyanduje umugera wa sida. Sa? Yewe ugize ngo iki? Umugera wa sida? Ndapfuye rero. Sheri, ushatse kuvuga ngo ndapfuye? Sheri, umviriza. Nubundi gupfa ndapfuye. Uranyumva neza? Nubundi gupfa ndapfuye.
ndapfa mbanje kwihorera. Ndapfa mbanje kwihorera. Ibi bintu bijye ku ruhande. Hari aho byageze. Jya ku ruhande ibibazo. Chérie. Chérie. Nyumviriza. Nyumviriza neza. Chérie, nyumviriza. Uko biri kose. Chérie. Uko biri kose. Ibyagushikiye cyangwa ibyanshikiye ntabyo nitayeho. Sinshaka no kushira umutwe wanje. Ahubwo reka mpangane n'urya mu baya kandi utuze ukomere. Nyuma y'ibibazo ubuzima burabandanya kandi kumwe nawe. Uranyumva neza Sheri? Nagusezerane ko mu byiza mu bibi dutegereza kugumana. Imva mahoro. Bosco, kubera ko wanditse ikete ryo guhagarika ku kazi, ni iki ntagukorera? Ni iki ntakubira umuryango wawe? Ni iki mwamburanye? Kunzi na gufata neza ukazi kwawe. Ashaka kubisigura. Wahejeje. Ntacyo utakoze. Ngo urimbure umuryango wanje. Uduhonyenye twese tugende dutikire. Ariko ari henze. Ushatse kuvuga icyo? Umviriza ndakubwire boss. Ubunda abona uhagaze. Ariko ntabyishe. Icyo ushaka cyose ndagikora. Ariko ibintu ntibigere ku biherere muri twebwe. Boss, nta byinshi byo kuvuga pisi. Ubu turi abagabo babiri mu nzu n'umudamu wanje. Ibyo wakoze urabizi. Nicyo washatse gushikaho urakizi. Nyumviriza neza. Nta kintu na kimwe wokora kubijanye n'ubuzima bwanjye wangije. Ngo je numve ko ndakubabariye. No. Icyo ushaka cyose urazi ko jamera ndayafise. Mugo ibintu birenga. Okay. Bishatse kuvuga ko amahera yo guteye kuza kunyinjira urugo. Oya byarabaye ntacu ndibugire. Mugabo uvuga ubu nyine ndakwandikira sheke ya Emilio. Ariko kuki aba boss nkamwe mugiye kwisi? Emilio ndakwandikira sheke ya Emilio mu ibintu bihere. Ntibije kure. Sibyo? Bosco. Ngi sheke y'umuriyoni. Uyitwara aki ibintu ubigarukize ngaha. Ushatse kuvuga je Bosco. Umuriyoni mu mpemba ntera arimo. Uziko gayana boss. Umviriza. Aha wahinjiye. Kandi nawe usohoka. Vuga basi n'ikindi ushaka ndagikora. Ubuzima bwanje nubwo umugore wanje washize mu ngorane. Ukagereka ko karwanduza n'ijya ngwara. Buhe no murono mpaye. Umviriza boss. Aya nama mahera kandi nayabonye. Ariko nayibanga nkuko nagukoreye neza. Nakubikira ibanga kwa yamahera. Ariko se uyu muriyoni ungana n'iyi video kuno wakogwa uyu mugore wanje ukamwanduza ingwara idakira. Ubura bingana n'umuriyoni. Utibagiye ko iyi video ntuyibona uko. Iri ahantu nk'ahane hatandukanye. Ibi nabikoze nk'umuntu w'umugabo. Yumvira telefone menshi
ce tubikuramo n'izo memoire ngene ndazija. Ndi kumwe nawe. Ikirenze ico reka mbanze ije kurotira amahera kuko urya mugabo arafise kuja kuri banki ugasanga arayaborokesheje. Si sawa? Kandi ukomene ndagukunda cyane. Nanje ndagukunda she. Musore muto. Ndazi abera gutimye kunyica. Niwe usenga. Kora isengesho ryawe rya nyuma. Harakazi mve mu nzi. Yes. Musore muto. I'm not joking with you. Mviriza. I'm not here for joke. Iyi nzu wayinjiye mutazi biberamo. Aberi yinjiye ngaha. Banzura. Yaraze kukazi. Shut up. Yes. Shut up. Yes. Yes. Uranyumva neza. Yaraze kitarimo kamera. Uranyumva neza. Ibi byose uri gukora biri kure recording muri kamera. Ntabwo bafise. Uranyica ariko nawe ntuva ngaha. Kora cyakuza. Ariko ufise ubwenge. Woharwa neza ukambara amafaranga yaguhaye. Turajya video. Ntabwo bafise. Na telefone itone. Dabo mbwira uko bimeze. Ariko uri umuntu ukuze wiyumvira ntukoreshwe n'umubosi. Ahubwo tuvugane nanjye nguye ku mafaranga. Okay. Uribesha. Nambaye mask. Ariko ntabwo wanga amafaranga. Nta kuntu hari byose. Urya Abeli, urya Nanje. Ufite amafaranga? Tujye mu nzu tuvugane. Ufite amafaranga? Amafaranga ari ntabwo kunyica nta kamaro. Ahubwo byiza kora umukino nk'umuntu ukuze. Tuvugane karibu. Hagarara. Nyica cyangwa amafaranga. Neza. Nta bintu byo gukina kwisi. Musore. Ndibaza ashaka kubaho nanje nkabaho. Karibu.
Kwa ndoa ya bei. Ni hali. Muhamagare. Anyaruka. Ike mugabo. Sa, ngezwa na makina. Wewe kwa ndoa ya bei. Yonje. Nitara kurondera. Nitara? Urondera je? Wewe nyene. Kubera nakoze. Chance ngiki. Nakoze iki? Wagirizwa guhohotera umukenyezi w'umukozi wawe. Je sindavyo. Je kuva mba. Na muntu ndigira mwote. Je ni muntu w'umunyamahoro muri iki gihugu cyose kirabizi. Uravugira imbere rero. Mutane kumengo wakazi. Je nacana ikinyagiranze. Habirebire urayivugira imbere gusenge. Muta. Oya basi reka je nambare. Oya, bwira kunyita. Usubira mu nzu. Basi muta. Basi twumvikana. Basi ngira icyo ushaka agenda kinyumugabo uri kintu mwana. Ngo iki? Subira mu tumba. Aho niho naho urakwira. Oya, nta biturire aho nyiruguze ukoza ibyaha bibiri. Kwira tamvyeyi, uriko urazana ibiti biturire ngaho. Reka basi nambara agapi. Oya, bazikuzana cha. Bazikusanza hariya. Bazikushoti amafuti mugamukora. Ari mu muntu w'igihugu. Bari kunyumbamo. Avyo kumva. Tugende. Urubuga mugenzi wanjye. Tugende avugira imbere. Avyo amafuti mugamukora monora igihugu. No monora mutwonondera igihugu cyacu. Tatwagiye. Dawo ntabwo satwagiye.